Tan. Ugurura. N'ikibazo kirihe nyine ikibazo nico nyine no ubona we hageze ko dusubira kuvyara sheriwe kamwe niko ndakubwira ubona hari hageze ko dusubira kuvyara kwe none ushaka nzize kuvyara mfise umwana w'imyaka 70 ngahe ngo nivyize uko tugiriye ko kugira ngo bace bakurira rimwe amadukora ibindi bintu mu nyuma ushaka nzize kuvyara hari abandi banyita amabukwe kubera ko ubona hari bwagiye ko dusubira kuvyara undi mwana n'ugiye mugambi tumaze kurangura kuva twagire mariage umuntu uheruka gukora basi dufate film uheruka gukora film ryari wewe urumva ubaza ngo umugabo ari umwe yokora mu buryo umuryango ushaka gushika kure ari umugabo wenyine ari karakora uri mu bintu byo kuvyara umva menga uri mwiswingi uri foroma wo umuvyara uri foroma ni muzima fisimana fisumuzigamye adizosa nk'igice n'urukundo ndakumbuye dushirije ngaha okay ibi nzobikata anakimwe nzokuramo tubirofu zose bari kuravuga bazovyomba okay hola my people ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwiriwe na bwakeye bivaye naho muherereye nitwa Noraske ntaro gatandatu I'm a solution woman you're a solution woman no You have the jail. Okay. You are Mama Haya. You are solution man. You are solution. Ngara yacu nabiragi. Kurukundo kwacu. Mugurundo kwacu. Kurukundo rw'abakunzi bacu. Kurukundo. Nagiye bacoza barana. Babana bacu. Kw'igihugu cacu catwibarutse dukunda cyane twagitse people no musituri niteka afete umushishi wanje bebe sweetie honey dear wife namusohokanye watubonye igambe turi solution couple ni Fanny Ravine na Noras Kenale uravuga umugabo wawe mu izina ndi ko president hariya bandayo nawe hama ndaryohewe ko no munsi uri izina icyatumye ndamuzana ngaha nuko ofete hari iki mvuga iki tuma nakuzana wese ubizi gituma wanese cyo gituma kuravuga tumaze umwaka twubatse rero sinarosa akanya ko kumusohokana bivaye nuko ariho twari tukironka abashitsi twari dufite abashitsi benshi sinaronka umwanya wo kuba turi twenyene ariko kandi igituma nabifashe video no kugira ngo ibe souvenir uzovyibuke souvenir ni mwari kuyibika mu nzi wayo oya je ibintu vyanje ndabishira ku mugaragaro rero nicyo gituma bibaye gutya ariko kandi ku bakunzi bacu numbugita kweli ya zahabu ofete ni imbugita y'inzahabu nta nzahabu ntave barikwa baranyiruka ko mvise imbugita y'inzahabu okay rero ndaryohewe kuri uno munsi shusho ndaryohewe nanje umutima wanje uragukunda urabizi sinorinda kubisubiramo amajambo n'umunsi yahetse kubivuga utandaba ngero kureba cyo uzi uko umuntu aheka akubesha atakuraba ko je nobesha umugore wanje none kubivuga utandaba umuntu atakuraba ariko arakubesha siko numva abahiye
sinokubesha sawa urazi ikintu kimwe iyo ubesha umugore wawe nawe uba uri kuribesha uravyemera twama twibesha nyine kandi rero kwibesha nico caha ca mbere kibi gusumba ibindi wopfa umbeshwa n'uwundi muntu kubera kwibesha nico kimwe no kwibwira ibintu gute dufate nk'ubu narabivuze nk'ubu dufate umunsi woca hano ukabona abantu bakuravye cane ugacaza ngo bariko bandaba kubera ndi umustar kandi bariko baraba ngene usiga ufise amahere mu maso ni ibintu bibiri uba uri kurihendamo ni hande uco biga ati je ndarenze kumba abantu bavuze ati yora umuntu ngene yasigaye afise amahere mu maso abe urumva rero uyivye utanguye nta mahere ufise ndafise kandi nibisanzwe azohera ni kubera wavyaye bandangira umuti bakunze mundangira umuti w'ibihere vyo wavyaye birijana biyishuye okay nawaje kubaramutsa nabaramukije umusanzu kino kiganiro rega sinagomba ko tugifata kubera nagomba ba je nawe gusa okay undi turi twenyene rero mfise ntaye nyinshi ngomba gushinga mfise n'amajambo menshi numva ngomba kukubwira ko gushimira ku mwana naragerageje kuguha ibintu byose numva ko vyokuryohera naragerageje kuzana inka naragerageje kugira iki naragerageje kugira iki n'iki ariko nguma numva menga ndacari mw'ideni sinzi yuko umaze kuba satisfied n'amagift maze kuguha ariko aho ubushobozi bwanje bugera naragerageje rero thank you karahura thank you kuri ku mwana mwiza thank you nawe vuga wezo wanzanye we nje naje kumviriza ese nagushimiye ndaza kukubwira awajeje okay nagushimiye nanjye ndagushimira gushimira abantu nuko baca bagira komante ngo sigaye nishima mawe ngo biki n'ibiki batune babaya kwe ako si bose ndagushimira kubona warampisemo abandi bakobwa bose ukampitamo ukizera ko no kubera umufasha mwiza ndibuka ukiri kurandesha baguma menga ndi uburofa oya sivyo niko ndavuga naremeye ndibuka umunsi mwe nakubwiye ati ngira tonda biko birafata mba mfise ubwoba ko menga biriko birafata uriko birafata yego biriko birafata ariko menga ino kapo yanzibiye okay ndibuka umunsi umwe nyene nakwemereye tego ukuntu nigeze kukubaza sinzi kuvyibuka nakubajije ni sheri urize yuko je no kubera umugore mwiza ucumbwira ati ndavyizeye nyene kubera ko kurya imana mu kurema umwana w'umukobwa iwe yamushyizemwo kapasite yo kugira yo kurimira mwundi muntu n'aba akiri mu bebe ariko ako kantu imana iba yakamuremanye ati rero wewe imana yarakuremanye kuzoba umufasha mwiza kubera iki nyine utiyumvira ko wowe umugore mwiza nyene naye ndiko ndakubaza na eske nakubereye mwiza oya wewe banzumbwire kubera iki yumvira ko utoba umugore mwiza ni kubera ko nari narabaye desi nari numva nyene nanje ubwanje ntaciyizeye yuko nokunda kandi sinashaka kubona n'umugabo ntagifise urukundo nico gituma navuga ati uwo mwana w'abahungu kwereje ndagoye tuzava tubana nza ndamubesha nsange tubana natinga nyine nico gituma sinari niyizeye vraiment sinzi ko noshobora gukunda warakoze kunyigisha no kunyihanganira
rero uragowe kubera nzohava ndagusumbya nsumvye kunkunda eh ntawe nsigaye ndagusumbya no kuvuga ndabeshe sime naye ndakwireke genda we ntiwonsumbya kuvuga n'umunsi n'umwe sawa rero je ndazi ko ubu nsigaye ndagusumbya kugukunda c'est vrai sha n'abafana bahora bo bivuga ninde abona kundi wundi gusumba uwundi urashobora kuba ukunda ukaba ubizi kubigaragaza cyane cyangwa hari umuntu akunda umuntu akaba azi kubigaragaza cyane n'undi akunda akaba azi kubivuga cyane n'undi akunda iwe muri ndani iwe atazi kubigaragaza ugenda azi ukunda gusumbya bagumye Kira twese bebe hari umuntu ariko aramvuga bagumye bagomba kuma abantu benshi bagumye bagomba kumenya wari wahemukiwe n'ika kandi amavuga ngo yarahemukiwe ntigicari carabaye kubavuga ngo wari warahemukiwe barabizi nama nabivuze si ubwa mbere mbaye umugore w'umuntu ndi umudivorce kandi kugira urinde uba umudivorce be divorce rero ndi umudivorce nahora ndi umudivorce umudivorce yabaye mariye nariho mariye rero urinze ugira divorce ni ikintu cya mbere kigoye mu buzima kiremereye gukora mbe gusaba divorce ugendaje nyine bagirema bereka kungorera ubwenge ni ikintu ariko kigoye prima gikomeretsa umutima cyane ni ikintu kabisa ushitse ku iyo level gukunda buryo biba bigoye kongera gukunda rero sinari nizeye ko ntushobora gukunda kuri level yo gusaba divorce umuntu mubana bayagupaye sa cyangwa ukasanga niwe wanamupaye birashika nyene ntawe umenya ati bitavuye kuri umwe biva ku wundi cyangwa bikava kuri mwese rero ntibiba byoroshe na gato urajya ivyamwa buke si nka wewe urazishe give it gradual. Oh yeah, since urafise wewe bigira since ntabyo uriyumvira sawa turabavuze urusaku uyu munsi ntituriko turashuha cyane kubera turi babiri gusa mwabonye rero turi babiri ubasara wariwe oya be wewe nabo turi benshi wamaze kwivuga ndagushimiye bebe nibaza ko icicaro wagishimiye dutaha dutahe turara ngaha oya tugende dutahe tujahe n'imvura iraguye kandi nta n'umutaka tugende hariya hakurya kugira iki tugende kuganirira hariya tuza kubandanya ikiganiro turaheza urafite ibindi ushaka kumbwira je nta nakimwe urambwira nabwiye ko ndagukunda kandi uyu mwaka tugiye wabimbwiye nurashaka ndakubwira iki ganiriza abakunzi wenze waza kamera aganiriza abakunzi bacu shirije naheje kubaganiriza reka tutahe keretse nimba ufite ikindi ushaka kumbwira sawa dutahe nibyo bya Mutarabimana nimba kandi bimari biranyirukako okay niki ubwira barya bantu usanga
umuntu apostinze umukunzi wiwe akamuca agira abandi bakabona ko ari ubwishime cyangwa bakavuga ati si byiza gupostinga umuntu mukundana cyangwa umugabo wawe cyangwa umwana wawe nawe naho udapostinga bebe ati nyene ugasanga nk'ibi kubipostinga hari abavyita ubwishime nyene ibintu de genre umva haronka bavuga ati kubera kinone mubishira ko haro n'abantu muramuna ngo none ngo nta kantu mwibikira ngo byose nimaka mushire ku makamera ibintu nk'ivyo kubipostinga jewe n'ibintu bibiri kimwe bomenya harimwo guhanura no kwigisha kugira ngo abandi bantu barubone ku rugo rwiza rushiye kubaho ivyo bifise 80%. Kuhanura kwigisha abantu ni gute izindi ngo zibayeho, ni gute abandi bantu bubaka ivyo kubipostinga. Nimwabona postinze ikiganiro nakunze ndikonerekana ngene nkunda ngene mbayeho life ya gutya je mu rugo rwanje 80% nzoba ndiko ndiyigisha izindi ngo kubera ko turafise inteze abantu benshi bagiye barahinduka bivanye na solution couple bavuga ati kuri merci yo mumaze imisi mutari ko muraposta biratubabaza kandi turamaze kwiga ivyo rero 80% nabivuze ni kugira ngo nigisha hama izo 20% zindi kugira ngo ndabiposte ni business yego nta nyungu yatari birimwo ariko ayubufukwere ntaboneka mu gihe byashikiriye benshi bakabiraba sinshiye kubabesha ngo nabipostinze ngo sinungutse ndunguka make cyane ariko arimwo nico gituma rero ni ibintu bibiri ni kimwe no kwigisha hama ndafisemo n'inyungu y'uto dufaranga dukenshi yo kubikuramwo rero namwe dutakora business imwe si vyiza kubiposta kuri wewe kubishira kuri YouTube canke ahandi ariko mubikore mubikore abakunzi banyu ariko hariho n'ikindi kintu umugwanizi kenshi arakunda kunyaga ikintu utaruzi kufise ariko dufate nk'ubu wari umuririmbyi biragoye kugira ngo ubihebe kuririmba nyene uduze ibiganza uhebe kariyere yawe kubera iki abantu benshi babaguma bakwiyushuza uri umuririmbyi duhe gishasha nk'ubu Lavina Mazimisa ata filme ariko arakora nshasha baguma bamubwira ati duhe gishasha kubera iki umugwanizi biragoye ko yo mutwara kayombekera akavuga ati ndabihevye kubera impano yamaze kugaragara rero n'igihe relation yawe iri ku mugaragaro biragoye kugira ngo umugwaniza gutware akwibe umukunzi wawe burundu kubera we nyine uragira isoni yo kumuvanga abantu baba bamaze kumumenya biragoye ko uja mu bintu byo kuvangana mu gihe umukunzi wari publicly ari ahantu hose rero nibaze ko ari ivyo bintu hama ni vyiza nyimba ikintu cemera uracemera jewe nta nzoganwa sivyo ariko ujya muntu ayinwera munsi y'imeza ujya niwe mushenzi cyane gusumba uyinwa je uyinwa ni sawa ndamwemera avuga nti kuyinwa yinwe urayemera ni fresh ntunagutera isoni umuntu mubi ni wa wundi ayinwera munsi y'akabati canke agashira ikidaje cifanta ku meza munsi kiyeri kirimo none ikintu gikora we nturi fiere naco kubera uko gikora gihebe kubera ko nikikuryoheye kubera ko nyine wumva wonyegeza umuntu ukunda kubera ko nyine wonyegeza umuntu ukunda nivyo rero nagomba kuvuga rero nyimba ndamukunda Lavine ndamukunda ikindi naco baragerageje kubivuga Lavine sinzi aragusomvya imyaka sinzi nibiki ubu barabihagaritse baramenye yuko atamyaka nsumvya ni hamwe twe tuba twarakuze twaragowe tuba twarazingamye ariko naco naho yoba yinsumvya ivyo naho yoba yinsumvya sivyo urukundo ntabwo rufatiye ku myaka ntabwo rufatiye ku mashure ntabwo rufatiye ku moko narumvise umuntu baheruka kwanka kubera ngo ari umwoko sinzi ko yari umutu canke umututsi canke ari umutwa ariko bamwatse kubera ubwoko iyumvire kwanka umuntu kubera ubwoko ubwo bwoko wese bwavuye hehe ko ari ibintu bababeshe ni ibintu nyene baje barababesha abazungu kugira bicira amafaranga rero umuntu mukunde kandi umukunda atacurabiye ko nturabire kandi umwemera umwemange sivyo amahirwe no mu magogo ya tukiri muri ivyo nyene yavuze ko haba harimo na business reka tubibutse yuko Solution Couple ukeneye kwamamaza ko ibintu byawe bigira kure kandi bigugwa kabisa bikundwa egera Solution Couple turabigukorera neza n'umutima mwiza tunabisengera ako utanasenga ukoresha amareba ntuzo naturondere kubera ibintu byawe bica biva tunabibutse yuko hariho Madiko Group company
irifise amapine meza Yakasatse. akomeye nawe ushirako umusumari ugatobora tobo ntatoboka urumva nawe ucisha mu muriro ntasha amapine mbe bayita gute Kepsan yitwa Kepsan ry'amapine amapine yitwa Kepsan bakaba bafise n'amabateri amabateri akaze cyane yoyo baterisha ikibirecha ry'amabateri uyiguze rya bateri be urinda uhebe iyo modoka udasubiye kugura indi bateri nico kibi cayo niyo defo afise y'amabateri urumva ntuhindura iguma ari OG iguma ari shasha nta hanini muri Madiko Group mu gisata ca Madiko Autoclass tuyisanga he tuyisanga kuri Avendolo Dorowiya babwira uko byoroshe najya hepfo kwa Sioni uramanuka uko mushike kuri Brasserie ubwo mushike kuri Brasserie waciye kwa Sioni Metarusari yepfo cumanuka noneho inimero zacu ziba ziri ngaho urashe tukakubwira ingene ushiye kubaronka ariko ivyerekeye batere n'amapine vyatorewe umuti nga mu gihugu cy'u Burundi amapine ya Kepsan n'ama battery ya platina ibintu nk'ivyo onyi rero urumva mukazozimira biragusha kubera biranazimbutse kandi rero n'ama battery baragusanza huri nk'ubu dufate imodoka nk'ubu izimiye ahantu uri kugira ntibisarisha abagenzi bawe mwari kumwe ntibabone yuko byakuzimiye ko urashobora kucubakura ati munzane akabateri ngaha muri system bakaca bayikuzanira bateri ku mafaranga make cyane uri no mu gihugu hagati byaheze abantu urindire uri no mu gihugu nagaterega naho ne barazirungika kandi n'amantu zeya narya amapine baranarayaranguza ushaka no kurangura amapine rega aho bari kimwe bibagiye amapine asanzwe gusa kubera ko nabyo bitracteur cya kiduga kinini bimwe by'ibimashini hari amapine yabyo ku mabeni ku makamyo ku mafuso ku mahiyasi ku tuduga duto utuwishi babandi bafise twatundi dusienta doki bose nakabebe bose barafise utuviti amapine yose para 14 para 16 para 20 byose birahari nuko rero yes tubanda je ngomba kugenda shushu ugomba kugenda he tugende kiganiro oya penda gufitiye surprise none je nakubwiye nanje nyine mbwira tugendere we rero iyo abagore rero mwege menga na gahunda muba mufise muraryohega rega ndafise ibintu ngenda gukora none umwanya ntwari ukwiye twari tuyaza mbe nagira umukunzi wawe umuhaye umwanya umusi wose reka umusi wose ujya muhungu urabona ngene yonka none nka wewe hayi ntavyo waruzi ndabahariya rero hariya ndakubwire surprise tugendeshe rero biraba hariya funga mama gira iko njya ntuze uko bewe rero isi ndakugira ibintu utabishaka bega niba tugende gira rero Chan ugurura be papaya surprise tukomeye dukurikize niryohewe niryohewe sheni ntumbwira ko ufise iyindi ne nta mugabo mfise ne navyo bashaka oya none ariko genda kubaza genda uzimye kamera tuvugane ibintu bibiri ndakubwiye genda uzimye kamera tuvugane ibintu bibiri nabwo ntavyo bashaka nshaka ibiki none ubona hari habwagire ko tuvyara kweli ubona hari bwagire ko dusubira kuvyara undi mwana nyabudiki nushaka mbare kurindira imyaka n'imyaka kubera nage umuntu yogira nari nakubwiye twavuganye ubizi ivyo nshaka kuva kera none rabi ivyo utangiye kunzanana ubona dufise genda uzimye kamera canke ndakimena
ico dupfa wewe umuntu yaguhaye ugutwi ucujyana n'umuto zimya kamera urabona ko ivyo wigirisha kumbe umuntu uzataba ari ivyo none nkubu iyo unkunda wokwanga gute uko mbyara none wavyaye ugomba uvyare nk'urukwavu uvyare gatatu mu kwezi zimya kandi unyaruke tuvugane je ngomba kwigira mu bindi bintu ariko shiriki nakubaza nk'ubu dufate nk'ubu ubona ushaka gushika kukikwera ubona hari bwageze bwagere ko dusubira gukurikiza kwera yabudishe jinje numva menga n'ubwenge buragiye tugize mariage hirya yejo nta mugambi numwe turakora uri mu bintu byo guma tuvyara ikibazo kirihe nyine ikibazo nico nyine no ubona we hageze ko dusubira kuvyara sheriwe kandi niko ndakubwira ubona hari hageze ko dusubira kuvyara kwe none ushaka nzize kuvyara mfise umwana w'imyaka 40 ngo nivyize uko tugiriye ko kugira ngo bace bakurira rimwe amadukora ibindi bintu mu nyuma ushaka nzize kuvyara hari abandi banyita amabukwe vugisha ukuri yuko nahaye utamushaka umvira ivyo utanguye kuvuga none kubera iki kubera iki nubona hari bwagire ko dusubira kuvyara undi mwana n'uyohe mugambi tumaze kurangura kuva twagiriye mariage umuntu uheruka gukora basi dufate film uheruka gukora film ryari wewe urumva ubaza ngo umugabo ari umwe yokora mu buryo umuryango ushaka gushika kure ari umugabo wenyine ari karakora uri mu bintu byo kuvyara umva menga uri mwiswingi uri foroma wo umuvyara uri foroma Jevyo bintu vyinda ntitwari twabivanye kandi nabikubwiye kuva kera umunsi wa mbere je nawe tumenye ko tugomba tuvyara umwana wa mbere nabwiye tuzosa gukurikiza haci imyaka 3 none uriko unzanira ibintu ngo wavyara no uchatsene bica bigenda gute nyine kubika ije nari nabikubwiye genda kwa muganga abaganga ntibahari genda kwa muganga genda kwikura mvuvyari karambwiye sinzi ko ndakubaza umbaza iki aho umva uri kumbaza iki utambajije uti Jena nzi ko umuntu akuze uzi abaremesha ko yago uzi ku ma centre de santé uzi ku ma hôpital uzi ahantu hose kwa muganga ngene abavyara ku rugero ntuzi ngene bavyara ku rugero ariko vraiment ndakubaza je nakubwiye yuko ngwaye abana mu buryo womvyarira ku kwezi vraiment none nzotera imbere nk'abandi bantu ryari oye ngira ikintu kizima amaze gushikako oya ntiwirize ntwikanuza amaso ngira ikintu kizima amaze gushikako irapfuye ngaho ugomba usubire utwarinda dusubire tumwe twicaye ngaho ntigiti joro n'umurango wowe wicaye urabizire ko ingene ubumerewe usubire no kugwara yandi magwara ngaho byahetse wari uyavuze mana isire be kumene kumeze maze gute wari uyavuze bazi she kumene kumeze hola people nakamera ntaniyo nazimiji chauke dora nayo nazimiji bana kuona wihende wifute wihende abe Ichare. Ndibona bibase kubikora. Ichare ndavyirabira. Ntibakubonye. Wihende yifute ndayikorera ndayipostingira. Habe. Zatura bico ico. Banzu urindire. Benda kubikubira pata. Uri monesi. Ni wanene. Yo nakuona hari abagabo utwaye inda nka umenga tsizi wabaca batagwa kuvuga amajambo menshi ubwebe urambabaje ni prank azi ngo dore ko
sinari nacafye ko n'ikaramu he jenga ndafsinda yirabe birabe okay nurushitse kuko oya bandi subira ubwenge amaje mu kuvuga Usanzwe yinje gituma nabanda kugira wewe uko utari seriye. Sindi seriye. Twadufise umwanya wacu wo kugana ibintu biri seriye ubucuze zamuri ibintu by'uburofa. No kwaje ngo dutaye no. Mugabenzire kimwe. Ariko shinda kubaza. Ariko urakenyeye tubakire ku mapranke kwe. Tuko turavugana turi babiri nta wundi muntu arimo. Nabwiye ni hari igihe kiganiro giposte n'igihe nto giposte ubucuze n'uje. Warge none kubeka wavuga nyine ngo ntaco woposta kandi none wari inzu yatsa wayakije hari bindi ngo yo mugabe urayavuze kweri mama gusa nje ntaragera nyine ko mbyara nawe urabizi Yesu kandi iyi ntuzo nayiposta inde mvuze wiki iyi nije ndayimonda nije ndayishaka byose ariko ndakubaza wewe wibaza yuko kuvyara n'umugisha sindabihaririye wewe baze ko muri kino kilo c'umuceri ari gupfa kuvyara kandi nikina kiduga urazi kilo c'umuceri kero kuntu cavyimba mugubu bivuga ndagatanga kanda kasubiza naka kundaba prank yafashe ntiyafashe icyambere jewe mbonye prank y'uburofa naco barakumenyereye iryo cyo ntirikidukanga turabizi ko mutuka hora people nashaka kora yuko umugabo wanje atandukanye nk'umugabo araho ningeze kuba beraje ko ari umugabo araho umugore wiwe umva jewe usigaye unsanisha n'abandi bagabo ufise abandi bagabo mu mutwe wawe uri kuransanisha nabo jewe wumvise rero ufise abandi bagabo waje uzi mu mutwe jewe uri kuransanisha nabo gabenzire gibana nawo urazi kubisha ibintu ahubwo ni uzi kubisha ikintu je twaje twavuganye turabahe baje ba journaliste ndavuga ati aba journaliste bazaguma batupayura mu mutwe aba journaliste b'uburofa none raba ucuzana ibintu by'uburofa nawe by'uburofa gute rero benda kubaze yo Yesu we Neshe ega kubyara n'umugisha abana n'umugisha uyo namye kuzana nabaje ba journaliste je ndaze ntavyo bari kubwira navyo nayo kugira nyene tukaba sindagukurireko hola people we naho ndagukunda uje urambabaza ndakubabaza gute je namaze kugira prank turi babiri twenyene imisi tumaze okay abantu maze kubona turi babiri je nawe toto mbiri atana umuntu numwe ari bugutabara ndashaka bagutabara urapfuye bagutabara umva wagomba umve aho ndabizi ivyo washaka aho wagomba uvyumve ko nca ndabiryohererwa ejo mu gatondo cyo ndumva ngo ngo ingire umwana ata oya reka rero ndagutera inkuru shabe nuko yigeze kumbabaza hari umugabo araho umugore we yatwaye inda urumva imbwa sinavyibagira ibyo wavuze ndagukunda ariko naho ivyo ndi kwawe ko utabimbwiye mwarusha vuyo umwete ntacu shashe ni wivyarire ndagukunda urashaka kunyica ndagukunda gusa sinoca nemera ibirofa byose turagira ngo ngwangwa none nk'uyo wari gusanga ndayifise nyene ubwa navuze ngo ikure mu byo navuze byose cyo navuze nturi kuravyara gusa nturi kuravyara nk'umuntu afise ubwenge upfa kuvyara hapi porero reka ndateye iyo nkuru shayo uwo mupapa kandi kuri aba papa bameze nk'uko mu bihagarike ariko mwana mama ndabagarukako urumva umupapa be umugore we yaratwaye inda urumva atwaye inda uwo mugabo nuko yacayemera guta umugore we aragenda ngo kubera ngo umugore we ngo asubire kubyara ngo ntiyashaka ko basubira kubyara ngo iki none yarimye atazi yuko yimbura abandi ndeke nivugire uwo mupapa yarimye atazi yuko yimbura haca umugore we ngo kubera ngo afise inda umugore pana byandi by'imisoro by'abasore byo turabiharaye mwama mwatwihakanye nta musore n'umwe acakaninda nta ubaho kubera baragize rusansuma basanga ubu haga abantu babi bariko bari hakana mada n'abakobwa bazikorora ubu nta musore yo wene ne wa mugabo wene wo munzu yarabwiye uwo mugore we tiyikuremwe cyangwa je nawe duhebane uwo mugabo arata umugore we ndanamuzi urumva arata umugore we munzu aragena ngo kubera ngo yavye wundi mwana urumva kandi reka ntacu ingaruke ku bandi ku bagore nabo bagore tugire nyene tuje kubaremesha kiyago hari abavuga ngo planning ni icyaha
planning ntaco wewe naho utogira planning kandi icaha ukaraba systeme umwanya wa systeme hama yanse nawe ukacu ugenda kumuvanga unde ya dufata hari abagabo umugore we yanse aca agenda nko ku mukozi wo mu nzu cyo kubana tu nta mugabo yiyubaho uje kuryamana n'umukozi n'abagabo bose bariyubaha bose n'umugabo arinze yanka yuko byumva bayubaha burya nawe uburyo ubunyamakenga nawe aragiye kwabonye ibintu bituma utari kurakora film nibiki nizo byo kwishinga umva yuko ukeneye kuvyara none ndiko ndakora ni wewe si film ndiko ndakora rero bayirabe oya ntiharagera ko ndayirekura urumva rero bakenyezi kuvyara ni vyiza kuvyara n'umugisha kandi nyene dusabiye n'abantu bafite ibibazo byo kwibaruka niko ndakugaburira ntufungure oya sindibagira ivyo wavuze ivyo navuze byose sinigeze mvuga ko ntagukunda ntaco banze ndindire rero oya ivyo navuze byose sinigeze mvuga ko ntagukunda hama oya abanze uvuga ivyo navuze urankunda be nanje ndagukunda ya turakundana reka ndabe kubikubira fata oya reka ndakurabire oya ntusubira kuyikora ko ndaguma ndayikoreye ko ntuyifute urumva rero ugasanga wewe mukenyezi ugumye wivyarira nukuri turabe tugire akantu nyene ko kakaregrage kugira ngo nituvye ku munsi kugira ngo tugere n'iterambere kandi tugire n'amagara meza kuko urazi ko usinduka umugwaragurika ugumugire gumana amagara make mu iterambere mu muryango birazamba amagara bigapfa urumva no mu mutwe hari ukuntu mu mutwe usanga butariko buratonda neza iyo ugumye uvyaragura rero turabe tuvyare ku rugero ariko kandi namwe mwaba papa mwe mudushigikire bidushikiye sitwe tuba tubishaka abagabo mushigikire abafasoni banyu bibungeza ariko kandi abatararonka abana bashanguma ndabisubiramwe abagabo mwihangana umugore arashobora kukwihangana hari umuntu yambwegeresha umugore yarihanganye umugabo wiwe batavyara baramara igihe kinini bateko baravyara umugabo wewe mugakaguma aja kurondera hanze ngo arabe yuko yovyara urumva ariko nabagabo nawe nabameshe urumva kandi umugore we yavyihangana akaguma mugakiza gumasenga ati Imana izotwishura nararega abagore ariko cyabagabo nizo dukigiye gusumba n'abagore inde kandi uwo mugabo akacaguma agenda kurondeza antera nukuri ico kibazo namba kiri mu rugo musenga Imana nukuri ntakinanira Imana irashoboye kugira yakuye amazi mwibuye kuri Mose ni kuri Mose cyangwa Abraham kuri Mose na wewe naho wowe batani gitereko ufise hari abamaze gushinga nayo ko banavyara atani gitereko bafise rero Imana ibaho umugisha kwa ruko prank yanje nuko igenze imvura igombigwe muga mwabonye ko yampakije mugire umunsi mwiza ariko turabakunda cyane kandi yese ari mukuza hariho YouTube channel yitwa Holy Mount TV Holy Mountain Ministry TV muze murayikurikirana mukurikirane amajambo y'Imana mukuru ijambo n'ubuzima Holy Mountain umusozi mweranda Ministry TV ntimuze muraja kuraba gusa ibintu bitubaka mwemera buryo umuntu dukwiye kugaburira cyane n'uwindani rero mugende ku iyo YouTube channel turabishirira kwa link mugende muyikurikirane ni channel iriko amavuta kabisa ndazi n'abagwayi bazokira ibintu byinshi nyene bijanye no kwizera genda ukatimburira so ndabakunda cyane ariko genda shaka ariko sinigeze mvuga yuko ntakukunda genda ukupe rero basije ukunda be nishire ko wihu imvura nayo wumva none hari icyo tunyagone turayonga wongera wahadi none Petro umunyu uri mu karoti erega ntibyanafashe reka gufyina ivyanafashe kweli gufyina wallahi Chichi nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira magaze mutsinzi yewe didigimvya pe yaraciye inzira ejo ni hazima